Ishirahamwe abacu barihe rirasaba kandi ko leta y'u Burundi itanguza amatohoza yigenga adahengamye kandi mu nzira irimwo umuco kwinyuruzwa n'igandagurwa rya Ciza Christophe, Ndikumana Dominique na Mfitiye Emmanuel. Ishirahamwe risaba kandi ko abakoze ako kabi, ababafashije hamwe n'inderetsi barimwo abategetsi bashigwa imbere y'ubutungane, ivyabona bikingigwe hamwe n'imiryango y'ababuze. Leta ishireho kandi uburyo bwo gukinga abantu ntibagume banyuruzwa nk'uko amategeko mpuzamakungu abivuga. Ishirahamwe abacu barihe rihamagarira muri urwo rwandiko ryashize ahabona amashirahamwe yo mu Burundi aharanira agateka ka zina muntu kubandanya atororokanya amakuru ajanye n'inyuruzwa ry'abantu bakaburirwa irengero no gushigikira imiryango mu nzira irimwo yo kurondera ukuri. Amashirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu harimwo intumwa idasanzwe ya ONU ahamagarirwa n'ishirahamwe abacu barihe gukurikiranira hafi ivyerekeye agateka ka zina muntu mu Burundi no kugira ico akoze. Ishirahamwe abacu barihe ryibutsa ko ukuri n'ubutungane atari ubuganuke buhabwa abantu, ahubwo ni uburenganzira ntabanduka bw'imiryango yanyorurijwe abaye. Mw'ishirahamwe abacu barihe dusubiye kwibutsa ko tutazohagarika na gato urugamba rwo kurondera ukuri, ubutungane, inshumbusho hamwe no gushiraho uburyo buhagarika inyuruzwa ry'abantu.